Nitwa Habyarimana Richard, nkaba nsanzwe mba mu ntara ya Cibitoke, centre Cibitoke. Ego uyu munsi rero nashaka yuko tuganira ku kijanye n'ukuntu urwaruka rukwiye kwironderera akazi, rukoresheje impano rufise zitandukanye, rukoresheje ubumenyi butandukanye rwagiye rurakura haba mu mashure, haba mu kibano, haba hatandukanye. Ego aha hantu rero turi rero uyu munsi naho je nanje nashoboye kugira igikorwa cyo kuyungunganya. Ego nahantu nagize ikibanza cyo gukotesherezamo ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu mamanza canke n'utugenegene tundi, hakaba hitwa ku Kirezi. Ego hanyuma uyu munsi nashaka ndabwire yuko ndabimazemo imyaka ishika kuri 3. Inyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye naciye ngenda ndaraba ukuntu noronka umutahe mutoyi, ndaheza ndatangura buke. Ego ubu rero aho ngeze ndabishima. Nashaka rero mpamagarire urwaruka yuko goja hamwe rugatangura kwiyumvira ukuntu ngo kwironderera imirimo, kuko kuronka diplome ni kimwe, umuntu afise ubumenyi mugabo umuntu atagiye kubukoresha ntaco n'ubundi bumarira, cyo usanga umupako kubusa. Ego diplome nico ibikumariye, kandi ubunye aho tugeze leta nibaza yuko itoba igishobora gutanga akazi ku bantu bose, ariko ko tuba twagize amahirwe ikadufasha kugira ngo dushike aha tuba tugeze. Ubumenyi twaronse dutegerezwa kubukoresha kugira ngo twiyungunganye muri ibi na biriya. Ego rero nashaka mbwire urwaruka yuko ngo kwibagira bya byiyumviro bya kera, yuko umuntu iyo yize atezwa kucaronka akazi ko mu biro kandi leta itezwa kumuhereza akazi, ahubwo wenyene yuko akwiye kwironderera akazi, agahana akazi abandi. Ivyo navyo biraba yaba uwaciye ku ntebe y'ishure yaba n'utaciye ku ntebe y'ishure, kuko ubumenyi turonka buratandukanye. Ego aha rero twari turi ni ku Kirezi, ku Kirezi shop Chez Richard Habyarimana, akaba ari jewe nyene. Nkaba ndabashimiye mwebwe mwese nyene uko muri ko murakurikirana insamirizi n'imbonesha kure Burundi bwiza. Murakoze cyane.